Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Turashaka kuramukanya gutya mu izina rya Yesu. Haleluya. Urashaka kugirira gutyo uwo mwegeranye umubwira ati karibu cyane mu nzu y'Imana. Umubwira ati karibu cyane dufungure uwo munsi. Hariho abantu tutari bwasangire ariko ndizera ko uwo munsi turasangira mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndizera ko muguwe neza mwese. Nanjye ndaguwe neza. Ku mazina banyita Twagirayezu Benjamin, nkaba ndi umwana w'Imana nzima. Rero tugomba tuganire ijambo ry'Imana. Hariho ivyandiko bitatu nashaka tubanze dusome, hama duce mvuga ikintu nyamukuru shaka ko tuyaga ko mu minota nibaza ko itaza kuba myinshi. Mwe mu Imana ukoza kumfasha. Nagomba dusome aha mu gitabo c'Abaheburayo igice ca 4 umurongo wa 15. Mama hariya adufashe. Igitabo c'Abaheburayo igice ca 4 umurongo wa 15. Haravuga ngo kuko umuherezi mukuru dufise atari udashobora kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ariko nuwageragejwe uburyo bwose nkatwe, yamara we nta caha yakoze. Amen. Imana ishimwe. Nagomba dusome n'Abaheburayo nyene 2 umurongo wa 18. Abaheburayo 2 umurongo wa 18 wonyene. Kuko ubwiwe ko yababajwe no kugeragezwa, ashobora no gutabara abageragezwa. Amen. Haleluya. Kindi cyandiko ca 3 ni Ivyahishuriwe Yohana. Ivyahishuriwe Yohana igice ca 3 umurongo wa 10. Ivyahishuriwe Yohana igice ca 3 umurongo wa 10. Ko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanje, nanje nzokurinda igihe cyo kugerageza kigira kize mu bihugu byose, kugerageza ababa mu isi. Amen. Amen. Haleluya. Rero nagomba tuganire kuco nise kwitegurira guhangana n'ibihe. Kwitegurira guhangana n'ibihe. Ibihe birihuta cyane. Hariho ahantu umwami ariko arashaka kutujana. Hariho integuro idasanzwe umwami ashaka ko dukora muri ino si ava yuko tuyivamo. Ni vyiza ko umuntu yitegura. Ni vyiza ko umuntu agira iyo myimenyerezo. Mu bisanzwe abantu bakunda ibintu by'imipira barabizi ko umukinyi ntibashobora kumushira muri match, ntibashobora kumushira mu kibuga ngo aze gukina match atagiye mu myimenyerezo. Ntibikunda, siko? Ntibikunda. Abantu bakurikirana imipira barazi ko hariho imyanya bagenda yo kugira imyimenyerezo. Urumva rero natwe nk'abana b'Imana ni vyiza ko twiga kandi tukamenya uburyo kanaka twitegurira guhangana n'ibi bihe umwami ariko aravuga mu kwagiye kuza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bantu b'Imana, ugiye gukurikirana amakuru mwe mu Imana amazi imisi ariko aravuga kuri kino gicaniro, ni ibintu byinshi cyane umwami ariko arategura gukorera hano hantu. Ni ibintu bikomeye. Nibaza ko twebwe nk'abizera, twebwe nk'abantu bafise amatwi n'amaso byo kubona, dukwiye kugira ko umuhigo kwitegurira ukuba muri ivyo bihe. Imana ishimwe. Haleluya. Rero ni vyiza twebwe nk'abana b'Imana ko twiga tukamenya uburyo kanaka, kubera ko nasanze mu buzima ibintu byose biba ari bibi ari vyiza, utize ngo umenye impamvu ibyo bintu biriko biraba, uguma ugwana n'ivyo utari kugwana. Nivyo ni sivyo? Birasaba ko umuntu yiga. Reka ndabakarorero. Bibiliya iravuga, dusomye igihe Yona Imana imutuma Ninewe kuza kuburira Ninewe. Yona sinzi ikibazo yari afitanye na kijya gihugu. Yona carahunga arahujayo, acarahunga Tarushishi, aja mu bwato murabibona. Hama Bibiliya ivuga ko Imana yaciza n'umuyaga mwinshi mu kiyaga. Izanye umuyaga, Yona
n'abari kumwe mu bwato baragerageza biranka, mugabo baca bakora ubupfindo, baravuga ati reka dukore ubupfindo hama turabe ikiriko kiratuma ibintu biriko biraba. Hama bakoze ubupfindo bwerekana Yona baca baramubaza nibiki bibaye bigenze gute kugira ngo uteze ibyago nk'ibi, aca arababwira, hama bamuteye mu kiyaga, ikiyaga gica kiratuza. Ari ibintu umuntu ashobora kugwana imyaka myinshi, mugabo bivanye na manka yo kutiga ngo umuntu amenye, akaguma asekana n'ibyo atari gusekana, aguma arondera inyisha hitari kubera ko ntiyigeze amenya. Nicyo gituma usomye Bibiliya hano Yesu yavuze ngo muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobakwidegembya. Haleluya. Iyo umuntu atamenya ukuri urumva nyene biramugora kugira ngo ava ahantu. Hariho ibintu bidahindurwa n'amasengesho ariko bihindurwa n'uko umuntu yacakiye ukuri hama ariko aragendera muri uko kuri. Mbwira amen. Si ibintu byose basengera, hari ibintu bisaba deliverance yo kumenya ukuri kuki Imana ikuvuga ko hama ugaca widegembya muri ako karere. Rero ni byiza twege nk'abana b'Imana ko dufata kwitegurira ivyo bihe. Imana ishimwe. Rero iki gice ibi bisomwa duheje gusoma, igisomo cya mbere bariko baratubwira ko Yesu Kristo twizeye n'umuntu yageragejwe mu buryo bwose nkatwe, ariko ikintu yadusumbije wewe ngo ntiyakoze icyaha. Muri iki gisomo cya kabiri ndatangara, ijambo ry'umutwe bavuga ngo uko Kristo yabaye umuntu ngo acungure isi. Ufite hariho abantu bazi ko Yesu canke Imana, Yesu atigeze acika umuntu bivanye no kudasoma no kutarondera ugutahura ivyanditswe. Hariho abantu mubwiye ati none Yesu burya yarabaye umuntu, akubwira ati reka. Mugabo aha hantu bariko baratwereka ko Yesu twizeye n'ivyo ni umwami w'abami, ni Imana, mugabo hari igihe kanaka yabaye umuntu 100% kugira ngo abone uko aza kuducungura. Uyu rero twakurikiye Bibiliya iriko iravuga muri kijya cyandiko twahereye ko ngo yarageragejwe uburyo bwose. Usomye nko muri Yohani 21 baratwereka Yesu Kristo ariko aravuga ngo agiye ku barovyi arabwira ati bana ntaco kujya mufise. Ufite ko umuntu ashonje abakeneye gufungura, sibyo none? Usomye nko muri Yohani igice cya 4 baratwereka Yesu ngo atamijwe n'urugendo n'umubabaro, yicara munsi y'igiti ahantu araruhuka arushe. Yesu yararuha abantu b'Imana, yari Imana mugabo nawe nyene yararuha nk'uko turuha, yaragenda n'amaguru. Harimo nakubwira ati je mbuze déplacement byo kujya gusenga muri Emmaus ndabivamo, mugabo Yesu yaragenda n'amaguru akaruha arusha akicara hama aruhutse agasubira akabandanya. Imana ishimwe cyane. Umva ubu n'ubururi nashatse kugira ngo twumve neza ko kugeragezwa kwacu ntigutume tubabaza umwami cyangwa tuve ku mwami, kuko nawe yarageragejwe nko tugeragezwa. Hama usomye neza nko muri Yohana igice cya 11 baratwereka Yesu ararira. Mwenga ari ku murongo wa 35 Yesu ararira. Imana yararize kweri. Rero byumvikana ko Yesu yarageragejwe mu buryo bwose nk'uko natwe tugeragezwa, ariko nta cyaha yigeze akora. Rero natwe nk'abamukurikiye ni byiza ko duca muri icyo kibanza, muri icyo kirenge yaciyemo, tukiyubara kudakora icyaha mu gihe cyo kugeragezwa. Maridi iheze turi ngaho umukozi w'Imana karatwigisha, yadusomeye verse ivuga ngo nimurondere uhoraho bigishoboka ko abonwa. Hariho abantu baza mu ikoraniro ukemenga baje kurorera ibibera hano hantu, mugabo bavuze bigishoboka bisigura ko hari ikindi gihe bitazoshoboka. Erega manda yo kubaho uno irashobora kurangirana n'uno munsi, siko none? Manda yo kuza gukorana irashobora kuba uno munsi atayindi manda izobaho, mugabo bigishoboka ko abonwa. Niba afite n'ishaka kanya rero ashobora kuzobigerageza, mugabo igihe cyarenganye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero igitabo verse twasomye mu byashowe bariko baravuga ngo kuko witonde ijambo ryo kugeragezwa, ko witonde ijambo ryo kugeragezwa. Pastor sinzi ko we dusubira mu verse ko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanje, nanje nzokurinda igihe cyo kugerageza kigira kize mu bihugu byose, kugerageza ababa mu isi. Amen. Amen. Aba bantu
ijambo ry'Imana ariko riravuga bagiye kurindwa ikiza kigira kize mu isi yose, n'abantu bibiri kiravuga ngo n'abantu bitondeye ijambo, bitondeye iby'Imana ibasaba, n'abantu bagiye baritoza ibintu bijyanye no kumvira, n'abantu bagiye barubaha mu gihe gikwiye. Haleluya. Mu bisanzwe narigeze kumviza umukozi Imana yakarigisha, umukozi Imana umwe gikaravuga ngo igihugu gikomera cyane ni igihugu gifise abasirikare bakomeye, kandi ngo abo basirikare si information gusa ituma bakomera, n'uburyo kanaka bitoza mu kumvira ibyo amategeko y'igisirikare. Imana ishimwe. Haleluya. Rero mu nzu y'Imana aba bantu bazorindwa iki kiza kigira gitere mu isi yose, birivuga ngo n'abantu bitondeye ijambo ry'Imana, n'abantu Imana ibwira ngo hagarika gusambana bagaca bahagarika, n'abantu Imana ibwira ngo hagarika kuja muri bwate bagaca bahagarika, n'abantu Imana ibwira ngo hagarika kuboregwa kunywa inzoga bagaca bahagarika. Birivuga ngo aba bantu rero bitondeye bizobarinda ikiza kigira kibe mu isi yose. Imana ishimwe. Rero ni byiza natwe nk'abana b'Imana ko tugira iyo myitozo, ko dufata akanya kanaka. Haleluya. Rero bana b'Imana uri kuraraba neza, burya iyi Mana twakurikiye irakundana n'ibyo mugabo, kandi iyi Mana iradutegura hakiri kare, irababwira ati se je murandaba abantu benshi cyane, iyo umuvyeyi ari ngaho imbere hatubwira ati senga, fata akanya musenge, hama bamwe bagasenga, abandi nabo bakaja kuri YouTube, abandi nabo bagasokoza inzara, abandi nabo ugasanga bariko bararaba biriko biraba, ukiyumvira abantu mu nzu y'Imana basigaye arabesiko, basigaye babesha. Bana b'Imana ufise Bibiliya nk'uko, uwo muhuye wese akakubaza ugiye ngiye gusenga, sawa, mugabo urashitse ngaha dutanguye gusenga nturi kurasenga, wabeshe ntiwabeshe? Pastor ntiyabeshe. Harimo kubesha. Rero abantu baguma bibaza ngo ni ibintu byo kwihana gusambana, ngo ni ibintu byo kwihana kuboregwa, mugabo no mu nzu y'Imana hari bubeshi. Hari ibintu bavuga ngo mpemuke ndamuke, ngo utarahiye nabe subira umwana. Bantu b'Imana, iyi niyo migani Paulo yabwiye Timoteyo ngo mwana wanje, imigani y'abakecuru ntuzoyumvirize, burya kubizera Imana hama hariho ukundi kuntu kundi. Imana ikure kuko urashaka kugeragezwa, urashaka guca mwirinde, mugabo Imana ikore kuko igihe cyose uyimaseko hama hariho ukundi kuntu kundi. Imana ishimwe. Haleluya. Rero ibi bihe ni bihe byo kwitegura. Ugiye kuraba Imana ikiraduha amasezerano menshi hano hantu, sivyo? Mugabo nasanze umviriza neza, nta sezerano na rimwe ridagwanirwa. Isezerano ryose utaribereye maso ntirishika, ntiriba. Ikosa rihari, hari abana b'Imana n'uno munsi bavuga ngo Imana ivuze ngo no kubikorera bikora. Ubivuze ko uriko rikorera bikora, ushatse kuvuga iki? Bivuga ngo barapfaye bapfana amasezerano. Hariho abantu Bibiliya usomye yerekana ko barasezeraniwe mugabo ntibayashitseko. Bibiliya presize ikintu iravuga ngo ntibayavanze no kwizera, ukwizera no kugirane. Bisigura iki kwizera? Kwizera birivuga ngo nukumenya gose udakekeranya, nukumenya gose udakekeranya, ivyizeye kumenya. Haleluya. Imana ishimwe. Ufete usomye igitabo cya Yosuwa, nitwasoma ndiko navuga ku kintu kijanye n'isezerano, kwisezerano umuntu ateramira. Igitabo cya Yosuwa igice cya mbere, Imana irabwira Yosuwa shikama ushira amanga, niwe ugiye gushikana abantu mu gihugu cy'isezerano. Yosuwa araryakira. Imana iramubwira irigira kabiri, Yosuwa wewe nawe muri kumwe nta muntu n'umwe azoshobora kubahagarara imbere. Yosuwa arakira. Yosuwa Imana iramubwira ahantu hose uzokandagiza ikirenge nzoba ndahakweguriye. Yosuwa arakira. Mugabo barikira konvenka ku murongo 8 baca batangura kuvuga rero ibintu bikomeye cyane. Baca batangura kuvuga ngo ariko bari Imana burya igihe cyose usomye biri ugasoma ahantu havuga ngo ariko, aho hantu uzokwitonde niwe hute kuhava. Ahantu bavuga ngo ariko canke ni condition, utayubahirije ivyo bintu ntibikunda. Ngo ariko ibiri muri iki gitabo uzokwamugirane, ubirimbura ryari dimasho gusa
ku murango no mw'ijoro ngo niho ibyo bizogenda neza ukagirirwa amahirwe. Urumva none ibi bintu Imana ibigiriye iki? Nimba by'ukuri Imana yamubwiye ngo nta muntu wazo guhagarara imbere, none Imana irasubiriye ngo mugabo kugira ngo ibintu bigende neza rimbura ibyanditswe ku murango no mw'ijoro. Yosuwa nguyu rero umuntu bavuze ko ata muntu umwe azomuhagarara imbere, nguyu arahagurutse aragiye. Bantu b'Imana, nimba mwarasomye ku gice c'indwi agasagara kitwa Hayi, agasagara gato karimo n'abantu badakomeye baba bafise ibiro nk'ivyo wanje, karamukubita karamusuzuguza karamumerera nabi. Wa muntu Imana yabwira ngo nta muntu umwe azoshobora kuguhagarara imbere, gushikaho Yosuwa Bibiri ivuga ngo agenda umunsi wose agenda aratembagara imbere y'isanduku y'Imana. Mugabo ndababwira impamvu, hari impamvu ibintu biriko biraba. Iyo mpamvu si yindi, Imana mu nyuma yarabwiye igituma ivyo bintu bibaye. Yabwiye ati hariho Akani yakoze ibidakorwa. Akani niwe yatumye abantu bihaye babamerera nabi, bivuga ngo barabakubise gushika babakubitamwe abantu 36. Birivuga ngo barabakubita gushika barabomora gushika barenza imbibe z'igisagara. Mugabo bumve aba bantu bariko barasuzugurwa gutya n'abantu Imana yabwiye ngo nta numwe azoshobora kuguhagarara imbere, ahantu hose uzokandagiza ikirenge ndahakweguriye. Iyumvire rero nk'Imana ikubwiye uko ugaca ugenda ukagona, zimwe zigaca hari izindi hari. Imana yavuze. Mugabo kubera kandi umuntu umwe muri batumviye agasagara karimo abantu bato batanakomeye, basi yipfuma na wa mugwara babasi, kuko ujya mugo urimo abantu bakomeye, abanaki, abantu babahizi. Mugabo akagasagara kihaye usomye karagasagara karimo abantu ba febre, abantu badakomeye. Mugabo kuko kutumvira Imana karabamerera nabi gushika Yosuwa aratembagara mara umunsi, ariko aratembagara imbere y'isanduku y'Imana. Burya nasanze mu buzima wa Kristo abantu bagenda na Akani biragoye kugira ngo ubone gukora kw'Imana. Ni byiza ko umuntu akuraho Akani ku nzira yiyo, naho iyo bari umugenzi ari Akani kubita utababarira. Haleluya, Imana ishimwe. Ibihe rero birihuta, reka dusome icyandiko kimwe kiri ngaha muri Daniyeli. Ngaha muri Daniyeli igice cya 2. Bantu b'Imana, aya makuru ngomba some n'amakuru avuga igihe umwami yarose inzozi umwami Nebukadineza, hama arabura umuntu n'umwe mu banyabwenge b'Ibabuloni bashaka kumusigurira. Hariho abapfumu, hariho abo bita abamenyi, hariho abantu bitwa ngo nabahinga gose. Mugabo arabura umuntu umwe wo kubisigura kugera naho adesida ko abantu bose b'abanyabwenge bicwa baranduka muri ico gihugu. Hama mugabo genda kunda abantu b'Imana bitahuye, burya bamba bazi ko inyuma y'ibitaboneka hama hari ibindi bintu. Hama uyu mugabo Daniyeli Bibiri kivuga hejuru gato yamusomye hejuru, acabwira inkone y'abarindi, cyabwira ngo jewe mpakanya nze gusenga hama ngaruke ndabasigure cina ariko ndiyumvira. None nimba Daniyeli afise ukukwemezwa abikuye he kugira ngo abwire abantu ati jewe mpakanya nze gusenga ngarutse ndakubwira ukuntu bimeze, niwe uri guragira n'aba bantu. Uyu mugabo uburyo ugiye kuraba yari umuntu atahura ukora kw'Imana yiwe. Yarazi ko Imana yakurikiye ntitetereza, yarazi ko Imana yakurikiye itokwemera kwabayo bagesezanwa n'abanyamahanga. Acaramubwira ati mpakanya nze gusenga hama ngarutse ndakubwira ukuntu bimeze. Sinne gusoma aya makuru mugabo reka twihute ngaho ku murongo wa 17 mwumve ibintu Imana yakiravuga. Dore 2 ku murongo wa 17. Nuko Daniyeli ajiwe abimenyesha bagenzi we Hananiya na Mishaeli na Azariya kugira ngo basabe Imana yo mu ijuru ibagirire imbabazi, ibamenyeshe ayo mabanga kugira ngo Daniyeli na bagenzi biwe ntibagesezanywe n'abandi banyabwenge b'i Babuloni. Nuko Daniyeli ahishura
nzozi mu ijoro. Daniyeli atazira Imana yo mu ijuru. Daniyeli aravuga ati izina ry'Imana riragahimbazwa ibe bitazoshira, kuko ubwenge n'ubushobozi ari byayo. Niyo ikuranya imyanya n'ibihe, niyo ikura abami ikimika abandi, niha abanyabwenge ubwenge n'abakerebutsi ikabaha kumenya. Niyo ihishura iby'amabanga y'iyo bihera, niyo izi ibiri mu mwiza, kandi umuco ubana nayo. Ndagukengurukiye, ndaguhimbaza, wowe Mana ya ba sogokuruza, umpaye ubwenge n'ubushobozi, umenyesheje ibyo tugusabye, kuko utumenyesheje ibyo umwami agomba. Amen, amen, amen. Pastor Imana iguhezagiye. Rero aha Daniyeli yari karerekana ashima Imana ku murongo duhereje ko ashimira Imana ukuntu imumenyesheje iby'abanyabwenge bananiwe. Mu bisanzwe usomye neza aya majambo n'amajambo akwiye gutera ibyizigiro umuntu wese, kuko Daniyeli karavuga ngo ni Imana haragendera kubera manka yo kudatahura ubujyani ko ukamenga nta cyabaye. Uvugishwa asubira ku musozi gusenga, ahamagara ijuru ngo kuri imvura. Mugabo acarunga ku muntu wamubwira ngo genda ku kiyaga undabire ko hari igico uri kurabona ku kiyaga. Umuntu w'Imana yagenda araraba abona nta kintu akimabona. N'igihe cy'izuba gishya imyaka 3 n'amezi 6 aragaruka aramubwira ati nta kintu mbonye. Mugabo Eliya aramubwira ati subira sinakubwiye kugaruka ukwiza ibihe tanga bindwi. Ku ncuro y'indwi bavuga ngo acabona agacu gatoya kavuye mu kiyaga kangana n'ikiganza. Biga agacu kangana n'ikiganza kari gutuma haba imvura yabaye nk'ujya munsi. Mugabo kubera ko abantu b'Imana barazi kugendereza ibihe by'Imana, barashaka kumva ko ari akanya k'agacerere Imana igira ivugane nabo. Uyu mugabo ataramubwira ngo genda ubwire umwami Ahabu azirikisha umukogote we yiruka imvura ntimusinde mu nzira. None iyi mvura uvuye hehe? Twege turiko turaraba akagacu kangana n'ikiganza nagacu kaza kuzana imvura nyene yo tuma umuntu anyagirwa. Mugabo sindabiza umwami Ahabu ibi byari ko biramuca mu by'umuro damucamwo. Byashobora kuba yavuga ati ntibibaho na ntaburi yarije ibintu nk'ibyo. Hama Bibiri ivuga ko muri ako kanya igicu cyawubikije imvura iragwa yisegenya. Ivuye hehe? Eliya uyu muntu w'Imana ugiye gusoma neza igihe yahunga umugore Yezebeli yaragiye ahantu ku musozi w'Imana ihorebo, hama Imana imusangaho. Imana iramubwira ati duga nkwereke. Hama aragenda ahantu kereke pare, Eliya aricara yicaye cyumva hatanguye kunyiganyiga kw'isi. Eliya yibaza ngo Imana naho igira irengana. Imana arayibura, yamyumva gutigita, hama yumva ibintu by'umuriro. Eliya naho nyene arabura Imana. Mugabo haheze akanya yumva habaye agacerere, Eliya aca yipfuka mu maso. Imana umviriza neza ikintu ngomba kuvuga. Hari abantu nuno munsi Imana igendera ntibamenye ko yabagendeye, kubera manka yo kudatahura uburyo Imana ikoramwo. Imana ikagendera umuntu hama umuntu ntamenye ko yagenderewe. Eliya caripfuka mu maso yumvise agacerere. Nimba hari ibihe bya mbere mpora nkunda ni gihe turiko turiga ijambo ry'Imana nk'uko nkumva abantu baratekanye mugabo ariko bararaba. Umuntu w'Imana arifuka kubera yamenye ko hari ibihe bigira bihinduke, yamenye ko hari yindi sezo. Imana kiravugana nawe iramubwira ngo Eliya aho hano hakora iki. Mugabo mukindi gihe ega hari gihe abantu bimvira ngo ibintu byo gusirimba ngaho imbere Imana ikiragaragara sawa, irashaka kugaragara mukabo no mu gacerere mu gihe hatakintu kimwe kiriko kiraba. Imana irashaka kubirikira akora ibintu.
amena amena. Hari igihe umuntu ashobora kuba yarasenze amasengesho menshi kandi ayo masengesho ukamenga ntigeze Imana yumva, nta kintu na kimwe, nta n'ikimenyetso. Je ndavyibuka igihe kimwe nageze gusenga, bantu b'Imana ndarondera Imana. Imana uri he? Imana Imana uri he? Hagisho gusenga ukibaza none ni ibyaha niko ndazira nibiki? Senga hamagara Imana, Imana he mugabo naratahuye ibanga ry'Imana. Yobu yavuze ati Imana naho nakubona, naho nakumva, naho nariko ndagukorakora, ndazi kunyegere, ndazi kuri kuranyumva. Abantu b'Imana barazi kugendereza ibihe. Uyu mugabo Eliya acaramenya ko muri ako gacerere hari ibintu bidasanzwe bigira bibe. Nimubizi ko mu ijambo ry'Imana hari ahantu havuga ngo mwege nimuhagarare gusa mwitekanire, intambara si yanyu niyo uhoraho. Nta murasoma? None wibaza ko ari igihe cyose Imana inda kuzana abavugishwa ngo barinde kutubwira ngo uku niko horagize. Erega no mu gihe atakintu ko kiraba, burya mu isi imwe mu hari ibintu biriko birabwira amen. Mu gihe umenga abantu bakuvuye ko birashoboka ko ari igihe abandi bantu bariko baraza. Kuko muri aka gacerere nyene hari ibintu bisenyagurika abantu b'Imana. Jewe natahuye ikintu ko mu gacerere niho hari inkomezi z'Imana. Mu gacerere niho hashobora kuba ibintu bidasanzwe. Mu gacerere hapana kwicira urubanza. Ushitse ahantu ukabona nta kintu uri kurumva, ariko ukabuzi ko hagati yawe n'Imana nta matati, tekana. Ahubwo shima Imana gusa. Kora amasengesho yo gushima Imana gusa. Haleluya. Hari imiryango myinshi yuguruka mu gacerere. Imana ishimwe. Mwe mwibaza ko Yeriko yasenyutse kubera bagize ibintu byatari. Imana arababwiye ngo genda muzunguruke. 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 Ku nshuro y'indwi muce mihakamo Yeriko igisenyuka. Abashakashatsi narigeze kukubona umukozi w'Imana Yeriko arigisha niko raka video ariko aravuga ku bya Yeriko. Yavuze ngo Yeriko ngo cyari gisagara mu burebure cyari gifise metero 9. Hama ngo mu bwaguke cyari gifise metero 3. Hama urumva cyari cyubakishijwe ibibuye bikomeye cyane n'isima ya kera ikomeye. None heze umbwire ako kamo kari gusenyura igihome nka kijya. Ako kamo ndiko ndivira Mana yanje yo kwizewe. Ako kamo kari gafise inkomezi zingana gute? Kari twogira izo nkomezi zo gutera haleluya, hama inzitiro za Yeriko zigasenyuka kuri no shengero. Nta kindi bifatanye no kumvira. Kumvira icyo umwami adutsaba. Kumvira ni ikintu gikomeye cyane abantu b'Imana. Rero muri uko kwitegura guhangana n'ibihe hariho kumvira amaprincipe y'ubwami bw'Imana. Hariho gukorana. Umukozi w'Imana Prophete Miracle yatubwiye ngaho mu minsi heze atubwira ngo ntuzokongere gusiba mu nama y'Imana. Kuko abenshi Satani arabasaba kubera basivye mu nama y'Imana. Aha n'ahantu hitwa muri Gasambura manza. Aha n'ahantu ducira urubanza. Aha n'ahantu ibyase hanze bishobora gukunda ngaha. Haleluya. Aha n'ahantu turonkera inkomezi zo guhangana n'umwasi. Aha n'ahantu turonkera ubusho bantu b'Imana. Abantu kuba kutitoza imyimenyerezo yo gusenga, umuntu ashobora gusenga kananirwa. Mugabo ugiye kuraba Bibiliya hari abahizi batatu ivuga ba Dawidi. Hariho umwe yitwa Eliyazari. Uyu Eliyazari Bibiliya ivuga ngo yagiye kugwana n'abasi, ngo aragwana ukuboko kwiwe guteba kugwa ikinyanya kumira ku nkota, ngo gushika aciye amazosi abasa baherengeteje. Burya muri ubu bwami twajemwe si byiza ko umuntu turakeneye batubana ubu buzima bw'aho dusenga amasengesho agateba kugwa ikinyanya. Usome muri Luka 18 icyatumye njya mupfakazi yishugwa nuko yarashishikaye, yarabandanije, yagumye asubiza, yagumye ashishikara gushika naho umucamanza agabitanya aravuga ngo ko natinye Imana sinubahe n'abantu, ariko uyu muntu kubera ngoye. Vuga ati umena ngoye. Vuga ati kubera ngoye. Subiramo ati kubera ngoye. Murabizi ko ijambo ry'Imana burya ritwemerera kugora Imana. Gushishikara, kubandanya, kugushika kwiherezo. Kiramugoye. Hama jewe igihe cyose ndiko niyumvira verse nama niyumvira biba ariko birahajya ahantu. Kubera ugiye kuraba ukuntu Imana ivuga hajya ahantu, nibaza ko ujya mugabo, nibaza ujya mupfakazi, nibaza ko hageze igihe baranamumenyera ukuntu ahamagara.
ati uyu ni wa wundi, ntimugende kugurura kuri porotaye, uyu turamumenyere niwe, ntimugende. Mugabo je ndiko nibwira mu vyumviro, nibaza kurya muntu ashobora kuba harageze n'igihe aratora n'ikibuye arakubita kuri porotaye, kubera ko yari karamugora nyene kugira atunganirizwe. Nawe yavyase aca arafata ingingo arakora ibindi bintu bimubuza amahoro, kugera naho umucamanza aravuga ati jewe naho ntubaha Imana sinubahe na uyu muntu kubera nzigirije je ungira ndamutunganirize. He ntiyamaze ahantu ngo akanzigiriza. Mu zindi ndimi mu yandi maversion bavuga ngo akankubita hasi, ntiyamaze akankubita hasi. Haleluya. Rero hari ibintu bisaba ko umuntu ashishikara. Ni Imana ikuranye imyanya n'ibihe, ni Imana yimura ubwami ikimika ubundi. Ndavyibuka igihe kimwe narigeze kuba ahantu mu rupangu rumwe ahantu kanaka, hama haza umuntu w'umumama aje, bantu b'Imana, abantu bose twari kumwe, atangura kubabwira ukuntu yagiye kurongorwa bigoye. Nukuvuga n'umumama yari yabuze nyina wiwe akiri muto, hama acaregwa na mukase rero baca bakora n'umugabo wiwe, basha baramugira uruhuha kugera nahaja kurongorwa atabishaka. Hama agiye kurongorwa, urumva ibintu vyariko birakurikirana, aca decide aravuga ati okay, ko ntagira umuryango rero jewe umugabo wanye na mabukwe ngira ndabakunde nk'abo tuvukana, umugabo wanje ndamukunde nka mushikanje, mabukwe ndamukunde nka mama amvyara yankuye mu nda. Hama mugabo enjuru navyo nyene birasenyuka, umugabo aramutayigira mu mahanga no kumusezera atamusezeye. Ico gihe twahurira aho hantu yavuga ko nyina bukwe yamwirukanye no mu nzu, aramubwira ati mviraho ntukiri umwana wanje. Ca wiharera igicapo imaje y'ibintu vyariko bira mu vyumviro vy'aho hantu, aravuga atangura kurira. Ikintu cyambabaje ntimukizi, twari kumwe n'abakizwa aho hantu, mugabo bose batangura kumubwira ngo ihangane shango mwisi niko bimeze. Uri umwana w'Imana urashobora kubwira umuntu akandamijwe ngo mwisi niko bimeze? Yesu yavuze ngo umwami w'isi agiye kuza, ngo ariko muri jewe nta kibanza hafise. Ngo bantu b'Imana, jewe nimba hari ikintu ca mbere nanka ndanka umwana w'Imana abwira umuntu ariko arakandamizwa ngo ihangane mwisi niko bimeze. Niko bimeze. Ijambo ry'Imana uri kurikoresha iki? Mhemu w'Imana rikamara iki? Hama urumva repetition ariko irabera aho hantu, uwari wese yavuga ati niko bimeze niko bimeze. Mugabo je nk'umuntu w'Imana, nk'umwana w'Imana, je ndavuga ati oya suko bimeze. Cyane mubaza ikintu ndose akanya ko kuvuga, ndamubwira none muvyeyi, mbe uyo mugabo wari wamuhawe n'Imana tego none kwagiye gutaye, mbe ijya Mana nayo nyene yamuguhaye nayo nyene yagiye gutaye? Muravyumva inyisha cyama aho hantu? Muravyumva inyisha cyama? Ngoya ijya Mana yagutaye nayo yagiye ngoya. None ko muri kumwe bibaza ko ubuzima butazobandanya. Numva bose batanguye kugarukana ivyizigiro. Cyane ndavuga hari uverisira aho nkunda, ndunamuri amaso yanje ku misozi. Ugutabagwa kuzova he? Ku mugabo? Kuzova ku mugore? Kuva kura here mijuru nisi. Bwira amen. Ivyizigiro numva biratangwe kugaruka ku bantu. Numva bose baratangwe kunyakira. Cyane banyaye ubutumwa bwiza, cyane musengera, aca arigira, ubu ibintu bimeze neza. Bantu b'Imana, turiko turiga ibihe byo guhangana. Umunsi umwe Yesu yari afise umukunzi we Lazaro. Hama Lazaro aragwara, baramubwira ati umukunzi wawe yagwaye. Yesu aravyumva aritabira, mugabo aravuga ati ni sawa. Umunsi ugira kabiri burya araremvye, Yesu ati ni sawa. Ku munsi ugira gatatu ni sawa, gushika naho Lazaro arapfa baramuhamba. Yesu aramubwira ati buya twamuhambye. Yesu ati ni sawa. Jewe nk'umwana w'Imana nama niyumvira ndiko niyumvira cyacigwa. None Yesu ibiharuro akorera ko nibiharuro nyabaki? Kuko umukunzi birivuga ngo umukunzi akundana ibihe byose, kandi umukunzi umumenyera mu magorwa, siko none? Mugabo Yesu n'umukunzi wa Lazaro. Lazaro aragwaye, Yesu arabimenya, baramubwira ntigeza ajaye, kugira naho baramuhamba ntigeza ajaye. Mugabo ku munsi ugira kane acarabwira bigishwa ngo tugende gukangura umukunzi wacu. Barabwira wewe bariko kukugira nabagomba kwicisha amabuye dusubire Yudaya. Arabwira ati yego ntaco tugende. Rero
neje mu joro ariko ndavyumvira ashitse mu gisagara baca barumva amakuru ko Yesu aje. Marita aca ariruka agenda kumusanganira ariko ararira. Aho mu nzu Mariya asigara n'abayuda ngo baje kumwirura nabo bariko bararira. Hama Marita yikubita ibirenge by'umwami aca aramubwira ati iyo uza kuba ngaha musaza wanje ntaba yarapfuye, ariko kandi n'ubu ndizera ko icyo uzagusaba Imana iraza kugikora. Yesu je nakunda Yesu kweli. Yesu aramubwira ngo musaza wawe ntiyapfuye arasinziriye. Yesu ibi bintu ariko arakorera ko n'ibyaha. Baramaze no kumuhamba bashize ko n'uburere runini mugari kamubwira ngo musaza wawe ntiyapfuye arasinziriye. Marita buryo ugiye kuraba amakuru yose sinda kuyavuga ko Marita burya ntiyatahura neza imvugo ya Yesu. Kuko hari n'ahantu Yesu yamubwiye ngo nije kuzuka unyizera nahazo yarapfuye azobaho. Marita atangura n'ukundi kugumazana ivyo muri kazoza kandi ari kumwe n'umuntu yitwa kuzuka. Wewe washikiriye kuzuka ucubandanya kuvuga ngo none nibutse umunsi umwe nari muri bisi hama turi kumwe n'umuntu w'umutunzi acabwira umufrere bicaranye amubwira ati usaba ikintu hajya kuri amantasi usaba ikintu wumva ushaka. Hama ikintu yagiye gusaba namba igera kangutse ngo n'amafaranga menshi acaza kumubwira ngo urumva ngo sanze ngo kizimye fagitire niwe uyiriha. Wa muntu arakurungitse uri kumwe n'umwami ugaca utangura kurira ngo urumva ngo nasanze ngo kizimye. Abantu bose muri bisi baramutwe iwe bakuriye hehe wewe. Rero Marita nawe cyakumaze n'ivyo muri kahise mugabo Yesu aramubwira ngo nije kuzuka unyizera nzo bayapfuye azobaho. Nego ndizeye ko azozuka. Yesu ugira nahavuga ati bamutaye he basi n'ubundi wa mugore atizera amubwira ngo aramaze kunuka uko amaze iminsi ine mumva. None bana b'Imana Yesu ndagukeneye umunsi mu nzu yanje kweli. Yesu araje Mariya acumva ngo ko Yesu ari mu gisagara nawe yahise atabo bari kume ariruka aja kumusanganira. Mugabo umviriza neza ikintu cyagira kibaha. Abantu bose bari baje kwa Marita na Mariya bari baje ngo kubirura ku bwa musaza wabo. Mugabo gwomenga mu gisagara abantu bumvise ko Yesu aje nabo gwomenga bazi ko Yesu nawe aje kubirura. Mugabo burya Yesu cyari kimuzanye ntikwari ukwirura ahubwo yaraje kubakora mu kigandaro gusa. Haleluya. Yesu rero hashitse nukunyene ibintu bimeze arahindura ibintu arakuramwe ibidakenewe arahindura amateka agahinduka. Yesu ariko aradutegura kubera ko hari ibihe by'impemburo bigiye kugaragara. Naratangaye usonye mu gitabo cya Yuda ku murongo wa mbere igice cya mbere ku murongo wa 20 avuga ngo mwabakundwa ngo mwiyubake mu kwizera kwanyu kwera musengere muri mwemwe. Mwiyubake mu kwizera kwanyu kwera musengere muri mwemwe. Ntiwumva ko burya inzu ntuzu yidugije ugasiga igihande kimwe burya umwasi ntiyinjirira aho nyene akagusambura. Siko none Imana ishimwe cyane. Rero tuba abantu bitegura guhangana n'ibihe biri imbere. Ibi bintu umwami ariko aravuga kuri umwaka wa 2026 ntibibi bihe byo kutwubiranya ahubwo bibi bihe bisanga dukomeye, bibi bihe dusanga duhagaze neza. Haleluya. Je nama niyumvira nk'umunsi umwungere aje ni maridi cyahe n'undi munsi wo gusenga agasanga nta numwe yaje nk'uje ndiyumvira ibintu byo bica mu byiyumviro by'umwungere byo bintu nyabake. Mbega ishengero ryagiye nije nasigaye habaye ibiki. Mugabo erega uri umugabo uri umugore irasire iyumvira nk'umunsi umwe wovyuka hama umwe mubo mubakanye akakubwira ati burya afere irarangiye ndatekeye ndagiye biraheze finale. Iyumvira ukuntu wovyifata mu marako kanya. Negeze kumva umukozi w'Imana umwe yigeze kwigisha ariko aravuga cyagihe isoko ya Bujumburisha hari umuntu yari afise imangadini hamirasha haba byumvise acagenda ngo aze kwisukaya abantu baramufata arabwira ati reka ngende kuko ubuzima burahagaze. Nukuvuga mayandi majambo ubuzima bwiye bwari muri irya soko muri iyo mangazini. Nta buzima buri mu Mana ubuzima buri muri iyo mangazini.
rero imangazini ko ihiye nta kundi nawe nyene aragiye. Mugabo nivyo none ubuzima buri hehe? Buri he? Ubuzima buri muri Kristo. Naho twohomba byose muga tugasigara na Kristo. Naho tutobaho nk'abandi bantu bose muga tukabaho mu buzima bw'Imana muri nosi. Mungere ngahare ko kutwigisha dimashi heze reka twigisha kugira ishusho y'Imana mu muryango. Ishusho y'Imana mu muryango. Mu busanzwe umwana w'Imana akwiye kurira nkuko abandi bose barira. Nawe yoshikirwa n'ivyago ko twege tubeshwaho n'udukunze akaduha inkomezi. Muri Kristo turashobora kubwira inkomezi haza ata nkomezi zihari. Cyo gituma urashobora kubona umuntu umenga agira cikane mu nyuma ukazubona ararabutse. Niko vyabaye no kuri Paulo. Pamuteye amabuye bamugiriye nabi bibaza ngo birarangiye muti nyuma y'igisagara baza ngo yapfuye. Kidogo mu kanya gatoye umugabo ngo warahaguruka. Imana ishimwe. Hari abantu batazi kwitegura guhangana n'ibihe bantu b'Imana. Intumwa zarahuye n'ibigeragezo ba Petero nabande barabashira mu ibohero baratonagura barakubita bashababwira ngo turabarekuye mugabo ntimusubire gukora ikosa ryo kwigisha muri iryo zina rya Yesu. Hama murazi ikintu cyabaye basohotse Bibiri ivuga ngo basohoka banezerewe nuko bacokoranwe n'izina ry'umwami. Yaba umuntu wubo yaba twege bantu b'Imana iyumvire nk'umunsi umwe umuntu yoja muri evangelization agakubitwa inkoni ariko aravuga ubutumwa bwiza bakamwirukana hati toka tuvireho pu. Je nibaza ko yakora amasengesho yo kwisondera Imana. None ubwo aha hantu burya twari kumenyene ubwo sinihenze. Bano Imana bivanye nuko ukuntu abantu badatahura ukuntu Imana ikora n'ukuntu ivuga. Hariko umuntu arondera inyisha hitari. Hariko umuntu yibaza ngo ibintu byose ibintu n'ivyama vyera. Ibintu byose n'ivyama bigororotse. N'ivyama bitunganye. Itegure. Imana ishimwe. Haleluya. Hana umukozi w'Imana yitwa Bonke. Yaranditse ibintu aravuga ngo Imana ntikunda abantu bicara. Imana ntikunda abantu basinziriye. Imana ntibana n'abantu batekanye. Bariko ni Imana ihagurukana n'abahagurutse. Ni Imana igendana n'abariko baragenda. Ni Imana yirukana n'abariko bariruka. Umukozi w'Imana Martin Luther King nawe aravuga ikindi kintu aravuga ngo mu buzima nimba bishoboka ko umuntu aguruka guruka. Vyase kuguruka iruka. Vyase ko wiruka tambuka. Vyase kutambuka avura. Mugabo ntugumahuri. Ntugumahuri. Pana ko umuntu hari abantu ubu turi muri 2026 25 mugabo nubu umuravye umubona ari karabaho 2005 akora ukuntu ameze ukuntu avuga ukuntu yambara aracari muri 2005 turi muri 2025 ngo pfumushika utevye mugabo gashika ntaco bitwaye narigeze ko umukozi w'Imana karigisha ngati ntaco bitwaye usuzugurwa ukengerwa bakwita ukuntu igikomeye nuko ushika bwira amen. Ikomeye nuko dushika apana kuguma aho turi. Ni ibintu byo kugira rishevu geranda. Imana ishimwe. Rero turangiza twihuta nuko bantu b'Imana uko kuntu nyene abantu batakaje ivyizigiro. Wewe nk'umwana w'Imana ikintu ca mbere ibuka ko uri umunyu. Abakristo n'umunyu n'umuco w'isiko. Uri umunyu rero byosha ibintu aho ugeze hose. Bumuntu azanira inyisho abandi bantu. Nta mene mwumva abantu Imana. Apana kuvuga ngo urumva ngo ni mihangana. Ushitse ahantu bumuntu azana inyisho y'ikibazo cy'abantu. Pastor, jewe urabona uko nyene meze. Ndamaze kwiyangaja muri jewe uko nyene nganatwe na Yesu. Ko ata muntu numwe azonyitura ngo agere ntamutunganirije. Uko nyene eregasi siniko nabatera intene, siniko ndabatera inkuru. Jewe neje uzoshake ubipime. Nta muntu numwe ashaka kunyitura ngo asubire inyuma ko nyene. Heka yosubira inyuma gute ndi umwana w'Imana. Mfise Yesu. Heka rero abakristo n'umunyu n'umuco w'isi byoshe bumuntu agarura ibyizigiro mu bantu. Bumuntu asubiza ubuzima aho bwatakaye.
bumuntu asubizamo inkomezi abatagira inkomezi. Bibiri ivuga ngo niwe inkomezi abadendebukiwe, niwe akura ku cavu akicarika umuntu akamicarika n'abambaye mu bantu biwe. Bumuntu agarurwa buzima. Musanzwe ugiye kuraba ijambo ry'Imana hano rivuga ngo hayiguhangana imugerageza kuko niyamara kurama azohabwa ibyasezeranywe. Kuronka ibyasezeranywe bifatanye no kwihanganira amageragezwa. Si igihe cyose ibyasezeranywe bishika kubera umuntu yihanganiye amageragezwa. Paseka dusome icyandiko kimwe duce dusenga. Ni Yakobo 5:11. Yakobo. Abihanganye tubita abahigwe. Mwarumvise ukwihangana kwa Yobu, mwabonye ibyo Umwami Imana yaherutse kumugirira, ingene yuzuye imbabazi no kugira ikigongwe. Amen. Amen. Uno wageragejwe bikomeye, ariko kubwo kwihangana Imana iramuhindura ibihe, Imana iramushumbusha umurengera. Bibiliya uyisomye ivuga ko Yobu Imana yamuhaye ubutunzi busumba ubwo yari afise ubwa mbere. Nama niyumvira none ubwo butunzi uko kugirirwa ubuntu kwarushe ibyo bwa mbere kungana gute, ko Yobu imuharura nk'umuntu yari hejuru cyane. Mugabo ibi ni vyamwa, izi ni ingaruka z'abantu bihanganye bagashitsa ku iherezo. Haleluya. Hahigwa uwihanganira amageragezwa. Hahigwa uwihanga n'umuhigwe. Umuntu yihangana n'umuhigwe. Umuntu adapfa kunyiganyizwa n'ivyo ari byose ngo bikore ku mwami n'umuhigwe. Hari ingaruka z'ivyiza zifatanye no kwihangana. Ko witondeye amajambo nanjye nzokurinda igihe cyo kugerageza kigira cyaduke mw'isi. Hari ibintu Imana ishaka kuturinda, kutuzitirira kubera twihangana. Hari abenshi bavuye muri no shengero kubera bananiwe no kwihangana. Imana yaravuze ivyo yavuze siturabibona, baca barasohoka baragenda. Ariko abahigwe n'abantu bagumye ku Imana yavuze. Pemporti biba, pemporti amasikosazi, mugabo Imana yavuze ntigihinduka. Ibihe ntibikiye kuduhindura, ahubwo dukwiye kuba abantu bagendera mu bihe. Ibihe bishashe Imana ikiraza. Yesu ashimwe. Yesu ahabwe icubahiro. Murashobora guhaguruka dusenga akanya gatoya. Dusenga akanya gatoya. Usenge mu mpemu yawe. Ubwira Imana by'ukuri. Ubwira Imana by'ukuri ati Imana ndakeneye ibi bihe by'impemburo ntibindengana. Ndakeneye ibi bihe by'impemburo ntibindengana. Usenge ku giti cyawe ubwira Imana. Hari igihe cy'Imana kirengana umuntu kubera ko umuntu yasamaye. Umuntu ntiyamenye ko igihe cyo kugendererwa. Imana ivuga mu buryo bumwe no mu bundi. Hari igihe Imana igenderera umuntu ntabimenya akamayibaza ngo ni kwa kundi nkuko byamye hambere hose. Mugabo burya igihe cy'Imana kigeze, usenga ubwira Imana ati Imana igihe nikindengana. Nambara uno munsi bwira Imana ati igihe nikindengana.